ninaramuka ngowe zizigira Yesu zizigira nkiriho kugeza azoncisha mu kirimba c'ijuru zizigira Yesu gusa. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Yesu nahabwe icubahiro. Amazina mwanyumvise, nitwa Niyoncuti Evangeline, ndubatse, mfise abana 4, umushinga ntaye vyari kuba vyiza tubanye ariko nawe nyene ntivyakunze kwaba hano nkuko mwavyumvise ndumuganga. Yesu nashimwe. Mpagaze ngaha rero ngomba kuvuga kugira neza kw'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Iyo ivyo kwigisha sivyo mba numva cyane, ariko iyo hageze ikintu cyo kuvuga kugira neza kw'Imana mba numva ndi mu mwanya wanje. Yesu nahabwe icubahiro. Rero nje ngaha kugira ngo shinga intahe mvuga ivyo Yesu yankoreye. Ndazi ko hari abandi benshi ngaha mw'ishengero mufise ivyo Yesu yabakoreye, ariko uyu munsi ni jewe uhoraho yatunze intoki. Yesu nashimwe. Ngomba kuvuga ivyo Yesu yankoreye mbanje gusoma aya majambo y'Imana. Ngomba nsome kugira sinze gusubira gusoma. Turabe Yesaya 35. Yesaya 35 kubera umwanya twihute. Ku murongo w'8 havuga ngo kandi hazoba inzira y'iroro, iyo nzira izokwitwa inzira yera, abanduye imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe. Abayicamwo naho hobamwo ibijuju ntibizozimira. Yesu nashimwe. Subire mwako kana. Abayicamwo naho hobamwo ibijuju ntibazozimira. Yesu nashimwe. Dusome kandi muri Matayo igice c'indwi ku murongo w'indwi nyene havuga ngo gusaba musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mwijuru ntazorushiriza gose guha ivyiza abamusavye? Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana singire ndayigishe ko, ariko naronderamwo rya jambo rivuga ngo iyo nzira naho yoba ari umuntu w'ikijuju w'umukeha bwenge, mugabo akaba yarahisemwo kuyicamwo ngo ntazozimira. Yesu nahabwe icubahiro. Rero ngomba gushimira Imana ivyo yankoreye niko navuze, ariko imbere yuko nshima ivyo Imana yankijije vy'ingwara numva nohera imbere gato. Ngomba kuvuga ivy'agakiza, ingene nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikiremba mu Kayogoro n'abantu benshi usanga barakuze bari mw'ishengero. Yesu adufashe. Nanje rero nakuze ninjira mu miga ya Sunday school, tujana na bakuru banje. Ndi mu wa 5 ntangura kwiyumvira ivyo kwiga igice, ndaciga. Ico gihe nkagerageza kwezwa gose, nkihana cyane harimwo akantu ka orgueil, ariko kandi Imana ibonera kure.
cyane cyane ivyo byose nabikora kugira ngo nzovugishirizwe muri Yorodani ngiye kubatizwa. Yesu adufashe. Hanyuma ngiye muri Yorodani kubatizwa sinavugishwa, ndaba desu. Yesu adufashe, ndababara, numva yuko umenga Imana irampemukiye. Hanyuma ndavuga nti basi ndi mu wa gatandatu, ndibuka abandi batashe gufungura tugasigara ku ishure kugira ngo twiyegereze Imana iduhingabire. Ndavuga nti basi ko ivyo kuvugishwa bitabaye, raba umpe basi ivyo kwerekwa. Yesu adufashe. Nivyo navyo nyene nditega ndabura, ndabaho undi umukristo nibaza ko ivyo bintu vy'abakristo b'abapanekote bavuga yuko berekwa bavugishwa bibeshera. Yesu adufashe. Iyo aba batibeshera, ndavye umwanya nafashe senga dusigara ku ishure, jewe biba vyarambaye koko nta cyaha nabona nasigaje. Niyo naba ntashe haragera igihe ngaca mu gashamba ngiye gusaba ivyo bintu. Yesu adufashe. Hanyuma candabaho ndi umukristo w'akazuyazi. Yesu ashimwe. Abatari bake ndazi yuko ivyo nk'abantu bakuriye mu ishengero murabitahura, ntugwa kuko nta cyaha bo kwagiriza cyo tuma baguhagarika mu ishengero, kandi ntutera ngo uje n'imbere kuko nta kurondera Imana kuba kuri muri wewe. Hanyuma ico ngomba kuvuga ni iki cyuko namenye ko Imana ivuga. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo dusenga Imana ntibiri ngaha ngo tubone kwitwumva. Iyo yagira umuntu ari ruhande yawe atumagira signe de tête ukabona utari ko aranyumva. Mugabo wanditse yavuze ngo Dieu c'est un auditeur silencieux. Nukuvuga arahari aratwumva, mugabo abahoze ariko abahari. Rero ico nagomba kuvuga nari mvuze ngo ni cyuko natahuye kw'Imana ivuga. Ico ni gikuru cyane kuko kiri mu vyatumye ndonka niyo ntahe ngire mvuge y'ibijanye no gukira ingwara. Haragera ndiga amashure, Imana yarangiriye ubuntu narabitora. Hanyuma ndi muri secondaire, murumva umuntu w'umukizwa avuga ati je bakizwa barafise inzigo, none nko gusohoka wanditse uwundi atanditse kandi wari ubizi, nkavyita yuko kumwereka akavyirabira atangorane, umenga ingorane nuko jewe noja kubirondera. Ariko vyari bivanye n'ubuzima bwa gikristo narimwo. Munyuma rero ndi mpeza w'13 ndavuga nti ubu rero ndafashe umwanzuro kuko mwene data yavuze ati yari umuntu bamubwira Molière kuko baregerana ngo abatera inkuru. Nari umuntu w'umutezi w'inkuru ku buryo muri pause begerana kugira Eva barabatera inkuru. Yesu adufashe. Iyumvire nawe umuntu w'umukristo w'umupantekoti muri pause begerana ngo abatera inkuru. Izabatwa zose nabandazizi kugira ngo bicare tube turiko turaganira naba nabibabwiye. Hanyuma hacaragera igihe mugabo uko naja gusenga n'amafisi icyaha nihana ngo mu majambo menshi ntihaburamwo gucumura. Rero mugurumva sinanabona nico no presiza kuko naba navuze menshi nyene. Munyuma ndavuga nti ubu buzima ariko subw'umukristo ndi muri mpeza mu 13 ndafata ingingo yo kubiheba. Ijambo nahagaze ko kugira ivyo byose ndabihebe, ryari ijambo rivuga ngo ikintu cyose umuntu akora yinyegeje ni icyaha. Kuko naravuga nti namba ndamweretse ngo abirabe, mwigisha andavye ncamera nk'uwigiza gutya. Rero ico kintu cyose umuntu akora yinyegeje citwa icyaha. Ca ndafata ingingo ndabiheba. Mugabo nta vyagakiza nyene nari numva kwari ukubiheba kubera mvuga gusa ntivyo bintu ni icyaha naho ntoba ndabitahura. Ngirika ubuntu. Yesu nashimwe. Ni vyiza kujana n'Imana. Yesu nashimwe. Ndabizi cyane ko hari abantu Imana yagendeye ikababwira ati wewe ntuje mu gisoda. Siko none.
rero jewe mu bunyantege nke bwanje ndaja mu gisoda kandi si ukuvuga ko nagize intege nke kuko je ntaco Imana yari yambwiye ngo mvuge ngo ndagavye gusa kugira sinjeyo naronse akazi baca bambwira ngo kugira sinjeyo ngo bisaba ko bavuga ingwara ikomeye ngwaye kugira bikunde sinjeyo ndavuga nti hamwe bovuga iyo ngwara Imana igaciye inteza sinoba ndayikwegeye ntoyaje ndakomeye ndagiye mu gisoda mugabo ca ngenda mu gisoda mbwiye Imana nti beneda ngo nta usenga fyina Yesu nashimwe nta usenga girante naho wosaba kantaco Imana ntiyoruhiga kengera ca ndabwira Imana nti Mana urambona ukuntu meze kandi nukuri vyarambabaza jenyene narumva yuko bimbabaje ubuzima mbayemwo ntibwaribwo Yesu nadufashe ca ndabwira Imana ntisonzesheje atavyinshi nagize ndabwira Imana gusa nti uku kuntu ngiye mu gisoda meze sinzoveyo meze gutya Yesu nashimwe hanyuma Imana imeze neza Yesu nashimwe aho wowe uri hose turi abantu b'Imana kandi Imana iradukunda aho wowe usengera ntikuraba ngo usengera hanaka iraba ikintu wavuze kiri ku mutima candaja mu gisoda muga Imana yari yateguye kungirira neza irantegurira y'umwigeme yangiriye ikimazi bene data ijambo ry'Imana riravuga ngo tugendane n'abanyabwenge ngo natwe tuzogira ubwenge Yesu nadufashe ariko cyari gihe cuko Imana induhura ikambwira ko ivuga kuko byari byarambabaje nkabona ko Imana yampemukiye ariko naribagiye ijambo rivuga ngo ndindi ijambo ryanje ngo kugira ndarishitse kuko ijambo ry'Imana rivuga gute rivuga ngo nkunda bankunda ngo kandi abandondera ubudahumeka ngo bazombona rero narifise uko kuntu naho wumva nashavura je nasenga ndi kumwe n'abandi ivyo kuvuga ngo ndi jenyene nta vyarimwo ndi kumwe n'abandi narasenga muga ntashe naca nduhuka nta vy'amabibiri ya gusoma nta vy'ukuvyuka nta vyiki naraza ndi kumwe n'abandi ngasenga vyari ivyo Imana rero integurira umwigeme yangiriye ikimazi mu gisoda atangura kumbwira ubuzima abanyemwo n'Imana yari umwana w'imfuvyi hanyuma muri ubwo bupfuvyi bwiwe yari yarize kwica keneye cyose agisaba Imana naho yabagiye kuramutsa musaza we urumva wiyumviye uti ngiye kwa musaza wanje wariyumvira uti ngira hava mpikintu mugabo yari yarize ko ikintu Imana itamuhaye ata muntu yokimuha akaca abwira Imana ati Mana ngiye kuramukanya mugabo ndakenye niki niwe mucamwa akakimpa ndagushimira ariko niyo atakimpa niwe uzobunyimye kuko ndazi yuko atompa utampaye sinovuga intahe nyinshi yashingiye ariko ico ngomba kugaruka ko cyangiriye ikimazi cyane nuko yambwiye yuko wewe abandi mu masaha ya 8 saa 9 baryamye ku ishure wewe yaravyuka gusengera Imana muri dushe canke ahabona hose hashoboka mugabo kenshi amajoro menshi yaravyuka kurondera Imana ca ndavuga nti rero jewe kumbe Imana ndayibeshera naho mvuga ko itangendera nanje ntayo ndondera ca ndavuga nti nari sanzwe ndi umuntu ntikangura ngiye kuryama nikangura bukeye gusenga birigwa beneda Yesu nashimwe gusenga birigwa kandi niwaguma ubotereye uzotahira itiro Yesu adufashe nca ndafata umwanzuro nubu rero ko je nsanzwe ntavyuka mwijoro imisi yose ngiye kuryama nzohoranywa amazi menshi kandi ntayashaka Yesu adufashe kugira ngo hagati mwijoro nikangure nk'ugiye hanze mbona akanya ko gusenga Imana hanyuma ivyo ndabigira ubuzima biranezera Yesu nashimwe iyo ndahashitse aho ndanezerwa
icyo gihe ntangura gusenga nyene mwijoro, nkavyuka amajoro menshi, ahandi nkaba ndiko ndasoma Bibiliya, ntangura kubona ko Imana ivuga. Irya mbere nabonye ko Imana ivuga, yambwiye ko nzomenya exeta batarazana amanota, hanyuma irabikora. Icyo gihe batarazana amanota, barazana ibihuha ngo baciriye kuri ayo, ntayo siyo. Ngo kubera iki ga Evangeline? Kubera ntarimwo, kubera nari nzi ko Imana yabinyemereye kandi tombesha ari rya mbere imvugishije. Yesu nashimwe. Ego, hanyuma hariho n'ayandi majambo nk'abiri ngire mvuge aho hivy'agakiza ncangarukiriza ngaho. Uwo muntu yarambwiye ayandi majambo abiri akomeye. Yarambwiye ati, Evangeline, ubwoba n'ubw'abapagani. Yesu adufashe. Ati nta muntu w'Imana ashobora kuguma ajugumira ngo ndapfuye, ngo kandi ahajewe ndagowe. Oya, ivyo bintu mvuze ngo ni vy'abande batazi Imana. Yesu adufashe. Ahaje naho woshira imbuga itasi noshobora kuvuga ngo ndagowe. Iryo jambo ntirinca mu kanwa kubera nzi yuko mfise Yesu. Yesu nashimwe. Rero iryo navuze ngo ni rya mbere, yuko ubwoba ari ubw'abande batazi Imana. Hanyuma acambwira ijambo rigira kabiri, ambwira ati, Evangeline, ati amajambo y'Imana ari ngaha muri Bibiliya n'amasezerano y'abizera ariko ni nka logos. Ati mugabo hariho ijambo ryitwa rema, ni ijambo Imana izika kubwira wewe wenyene. Yesu nashimwe. Namba Imana yaragendeye Aburahamu ikamubwira ati, Aburahamu nzokugwiza. Yesu nashimwe. Si ukuvuga yuko ingumba zariho icyo gihe zose zaciye zivyara. Muravyumva? Rero rema ni ijambo Imana iza ikabwira wewe. Nk'ubu Imana ije ikambwira ati, ndaguhaye umwana, ibwiye jewe Evangeline. Yesu nashimwe. Iryo niryo ritwa rema. Rero yarambwiye ati, igihe cyose Imana izomujane mu ijuru. Ati igihe cyose uzobushikiwe n'igeragezwa, uzusenge gushika Imana iguhaye rema, ijambo Imana ivuga ikabwira wewe wenyene, abo muri kumwe bakaguherekeza. Hibibe Yesu nashimwe. Mukaba muri kumwe n'abandi bose, Imana ikakubwira wewe, canke ukaburyamye ikakubwira wewe. Yesu nashimwe. Mu minsi nariko ndavuga ntariko twebwe ntihari izindi nyigisho. Mwarimu yagumye abwira abakozi b'Imana ngo izindi nyigisho botugirira. Mba numva umenga na je nosaba ngo bazotugirira inyigisho zo kumenya ijwi ry'Imana. Yesu adufashe. Ni bintu hari igihe uvuga uti, none wewe kuvuze ngo wabwiwe n'Imana, yakubwiye gute kugira wumve ko ariyo? Rero mugabo nukuri ivyo sinobijamwe sinobiheza. Mugabo umwe wese arafise ukuntu Imana ivuga akamenya ngo iravuze, ntiyihende, ntanakekeranye, akumva ko ariyo yavuze. Hanyuma rero acambwira ati, igihe cyose uzobugize igeragezwa uzohora usenga, ngo uzusenge gushika Imana igize ikikubwira kuri iryo geragezwa. Yesu nahabwa icubahiro. Ntibisigura ko Imana ikikubwira ubwo nyene. Murabona ko Daniyeli yasenzwe Imana yamwumvise, hagaca iminsi 21, umenga ni ibintu bisanzwe. Hari igihe haca imyaka. Yesu nashimwe. Ariko ukomeze gusenga gushika Imana igize ikivugana nawe kuri uwo mutwaro ufise. Yesu nashimwe. Iryo jambo ryarantunze. Iyo yagana bene data, hari jambo umuntu ashobora kukubwira mu minota 2 rikazogutunga ubuzima bwose usigaje mw'isi. Ivyo rero
naciye mva mu gisoda ndi umukristo mushasha. Yesu nashimwe. Azi ko Imana ivuga kandi azi yuko agize ikibazo icari cyo cyose azosenga kugeza Imana ikamubwira ikivuga kuri ico kibazo. Nukuvuga ngo ndashobora gusenga yumwe ntihagire ikimbwira, ngategura y'ibiri ntihagire ikimbwira, ngakomeza ngacishamwo haragihe hacamwe umunsi umwe canke ibiri nkaruhuka, nkavuga ntubungira ngira yindwi ngari imwe ku munsi. Yesu nashimwe. Mugabo gushika si kuvuga ngo gushika Imana igikoze, gushika numvise gahunda y'Imana kuri iryo geragezwa. Aya nyuma maze gushika ko yitwa rutura na y'imisi 3 atakintu ufungura, atamazi, ataki. Ayo niyo nitwa yaruhonyanganda. Ariko nayo nyene urashobora kuyagira ukayaheza ataca Imana ikubwiye. Ariko ntuzoca uvuga ngo narasenze narahejeje ngo ntaca Imana yavuze. Tegura yandi. Yesu nashimwe. Gushikaho Imana inzira izocamwe ntazonzi, mugabo gushika aho izogira ikintu ivugana nawe kuri uwo mutwaro ufise. Yesu nashimwe. Naciye niga universite ntanguye umwaka w'ishure nabandi ko ndabaza Imana, mana uyu mwaka nzomenya canke nzoyobeka. Shaka kumenya ikizova muri uyu mwaka, kugira ikizovamwe cyose nzomenye ko cavuye mu kuboko kwawe. Yesu nashimwe. Hanyuma ivy'amashure sinobibandanya. Ivy'amashure sinobibandanya. Yesu yangiriye ubuntu mu kuja mu kwiga medicine. Ku vy'ukuri sinajanyweyo n'ubwenge. Naravuze nti iyi Mana mbonye ivuga kandi ikora ntiyonanirwa kwiga medicine. Yesu nashimwe. Candayibwira ntari kurabona ko nsa naho ndi umukristo mushasha, niho nkimenya kuvuga, niho nkimenya gukora, nta mwanya mwinshi nasenze. Ndagusavye iki kintu kimwe, uzumfashe iyi medicine namba nzoyiga, namba ntazoyiga nyoberegwe mu wa mbere. Icatuma nsaba kuyoberegwa mu wa mbere, navuga nti kizoba kimbereye ikimenyetso ko ntazoyiga, nzoca mvayo nje kurondera iyindi faculty. Ariko nkaba menye wa mbere nzoba menye ko nzoyiga. Yesu nashimwe. Narize uwa mbere sinayoberwa, uwa kabiri sinayoberwa, ariko wa gatatu narawusubiyemwo, mugabo vyaza vyaraheze ko nzobona ko ndayiga. Yesu nashimwe. Ivyo rero nagomba kuvuga si ivyo vy'ubuganga. Ngomba kuvuga ingene Imana yankijije kansere y'ibere. Hari mu 2019 nari mvuye ruguru, hajya umuntu aja muri dushe yoga, nja kwisiga isabuni, nca numva akavyimba kari mu ibere ry'ukuryo. Urumva ko sanzwe ndi umuganga, umutima warasahutse. Ndiyumvira nti ibi bintu numva uko biri kose naho ntarapimisha iyi ngwara numva menga ndayumviye ariyo. Ndere ku mushinga Ntahe arambwira ati koko biraboneka kwako kantu kariyo ahandi ataka hari, ati rabutangure kwivuza. Ndagenda, umuganga nahereye ko aravuga ati koko c'est suspect, ati genda ugirisha ibindi bipimo bikwirikira. Ibipimo bikwirikira nahavuye nja kubigirisha, navyo nyene vyemeza ko ya ngwara ariyo. Ico gihe narasahutse. Gusahuka sinzi ni kirundi cumvikana. Narasahutse numva ndaguye igihumura, kuko hariho ivyo Imana ikora yakubwiye, hariho n'ibindi yihorera. Ubiravye nk'ibintu vyashikiye Yobu, nta Imana yari yamuteguyemwo.
mugabo Imana gusa yari yamwizigiye yuko atoyimaramaza aciye muri rirya geragezwa. Hanyuma maze kubona ko iyo ngwara ariyo, bataranabimbwira je naravyumva, nca ndavuga nti rero, nkava nsanga natwaye umwanya murandabira, nca ndavuga nti rero nta mwana yanka gutaha iwabo atacumuye, namba ari igihe cyo gutaha fasha kwitegura. Yesu nashimwe. Haca haragera igihe bamaze kumbwira izo nyishu zose ko iyo ngwara ariyo, biba ngombwa ko nja gutangura kwivuza. Mugabo tukiraho, hari igihe nabandi mu rusengero nkibuka abana, nkumva amosozi menshi nk'uruzi asesetse no ku mutima gashika. Ajya turi mu rusengero haba ibintu byinshi, uwari kumbona yari kwiyumvira ngo ndafashijwe. Ariko nabandi ko ndiyumvira abo bana, umwana mukuru afise imyaka 10, nkiyumvira nkabwira Imana nti Imana, mu bintu nari naragusezeraniye, nari narakubwiye ko nzoreresha abana ijambo ry'Imana, none ko ngiye ninda zobikora mu kibanza canje. Ivyo rero ndabishitseko, nkiyumvira nti ntora urupapuro ndabandikira ingene bazokwitwara, ntakihari. Yesu nashimwe. Ivyo rero ndavyibutse, niho haho amosozi yaca akoroka, niyumviye ingene bazosigara barasoma ingene navuze ko bazokwitwara ntahari. Hanyuma ngataha, muga nkabwira Imana ntariko Mana, ntabantu bataha ntibahora bataha banezerewe, none je ko mbabaye, hari umuntu yotaha babaye? Naho baba basize abana 5, umuntu urabona nezerewe, ukimvira none kwagira siga abana 10 bangaye kwanezerewe kubera aratashe. None je ko mbabaye, ibi bintu sivyo gutaha, reka mfata imyanya. Haca haza umuntu mwene data, ndamubwira ngire nje gutangura kwivuza, ndamubwira uko bimeze. Aca arambwira ijambo ryo kuremesha, nukuza muraremesha iyo mugiye kuraba abantu bafise ibibazo, ntimubace intege, kuko umuciye intege aza yumva n'inkomezi yari afise ziheze. Uwo muntu ndamubwira uko bimeze, ahejeje acambwira tumviriza Evangeline, abo bana niwe uzobarera. Wavyumvise? Ibutsa Imana ibintu byose wayikoreye, mugabo umenye ko abo bana ari uzobarera nta bindi. Ariko arabimbwira wamengana umuntu ariko arandandura ahantu nari nteye, agiye kuntera ahandi. Cyane umva kwizera kwinshi n'umunezero mwinshi, nca ndavuga nti rero ndakize. None ko naciye numva ngumashima, duhejeje kuyaga n'uwo muntu naciye mvuga nti Imana, ndagushimiye ko abana banje barinze ubupfuvyi n'umushinga ntaye wanje kumurinze ubupfakazi. Cyane yumvira rero ngo Imana igira inkize, ntiriwe ndahangayika. Nditega yamashimwe ndayashima, twayaza ari kuwa 3, ndayashima kuwa 4, ndayashima kuwa 5, kuwa 5 kumugoroba yamashimwe yose acarahagarara. Ndumva rero ko ari uguhangana n'iryo geragezwa. Umushinga ntahe hangire ntangure kwivuza, ndamubwira nti banza umpakanya, umpe nk'indwi imwe nitunganye neza, mfata akanya ko gusenga. Muri ako kanya ko gusenga naguma nitega nti igira inkize ntabanje guhangayika. Acambwira ijambo rikomeye, arambwira ati imiti y'umugera ikiboneka, hariho abantu b'Imana benshi banse kuyinywa barapfa. Ati kandi hariho abayinyoye bararera abana. Mu yandi majambo yavuga ati ko hariho uburyo bwo kwivuza ntiwobireka. Nca namubwira ntutekane, kwivuza nditeguye, mugabo mpa iyi ndwi imwe yonyene mfata akanya ko kuyaga n'Imana. Nje imbere y'Imana ndayibaza, ndagusavye ikintu kimwe. Yesu nashimwe. Hari muri rya jambo rivuga ngo nugusenga gushika Imana igize ikivugana nawe kwigeragezwa urimwo. Ndagusavye ikintu kimwe,
Mana iyi ngwara niyintwara nitegure, kuko hari igihe umuntu asamara yari kwitegura ntiyitegure neza akaguma yiyumvira ngo agira kira. Niyo ukuntwara nitegure canke niyo ukugushimagiza. Ndabimaramwo iminsi, hama mu nzozi ndota hari uruzi runini cyane ruriko ibiraro bitatu, rwari runini mu burebure no muri profondeur. Hanyuma baca bambwira ngo nice kuri ivyo biraro njabuke. Ndababwira hari mu nzozi, ndababwira nti je nsanzwe ntinyikiraro, ntikugira mubone ko iki kiraro ntagire ndagiceko, ningire nicare hasi kugira ntimubandanye mumbwira ngo genda. Nkiri muri izo nzozi cyambona umuganga yize imbere yanje arambwira ngo ingosha Eva ndakwifashirize. Hanyuma sinabonye ndiko ndadondagira ku kiraro, ariko nikanguye ndi hakurya najabutse. Ndavuga nti rero urakoze Mana, urugendo ngire ndarutangure, ariko ndabona ko nzojabuka. Yesu nashimye. Nukuvuga ngo nagwaye numva merewe neza. Abantu baza kunsuhuza n'abataza nibo bagira uruhagarara, mugabo je nari merewe neza. Si ukuvuga ko iyo ufise icyo Imana yakubwiye utageragezwa. Narageragejwe ndabibabwiye. Yesu nashimye. Naragize umubabaro utagira ukungana. Mukazokumva umuntu ari kuri chimiotherapy, nukuri muze mumusuhuze, canke mubuze inkomezi zo kumusuhuza muze mumusengera. Iyo miti yarababaza ku buryo bayiguteye wamenga baguteye urupfu. Hari igihe nibuka nababaye cyane. Iyo miti yari imiti ya faze igira kabiri, yari imiti ahantu hose hari urugingo haranja. Nukuvuga mu ngingo z'intoki haranja, mu ruti rw'umugongo hakanja, mu ngingo ahantu hose, no mu gikonjo cy'ukuguru muri cheville naho nyene hose hakanja, ku buryo no gushinga ukuguru hasi numva ntabishobora. Uwo munsi numva ndababaye, ndabwira Imana nti Mana, ntihari ibintu watubujije, nisingire ndabikore. Waratubujije kwiganyira, nisingire niganyira. Ni kandi waranatubujije kwidodomba, nivyo ntavyo nja gukora. Satani yoba yishimye ngo aranesheje. Ntimugabo ndagusavye umpe akanya ndire. Yesu nashimye. Muramaze kurira mwabiteguye. Ico gihe nari numva umubabaro ku buryo ntegura kurira. Mbwira abantu bo muhira nti umuntu aza muvuge ko ntari hafi. Ntora eswime nja mu gitanda. Beneda ndarira. Umutwe urameneka, amaso aravyimba, ndavuga ntikiri ku mutima kirururutse. Uwanditse yavuze amajambo akomeye, yavuze ngo Dieu il sait décoder ngo les paroles écrites dans nos pleurs. Nukuvuga ngo Imana irashobora gusoma amajambo yanditse mu marira utavuze. Yesu nashimye. Hanyuma muri iryo joro ndibuka hari igihurota ukanezerwa. Yesu nashimye. Ndota turiko turasenga na bene data, hacaba uriko aravugishwa, acavugishwa ziyondi, acarambwira ngo Eva, ngo humura, ngo amarira yawe ngo Imana yarayumvise, ngo heraba ngo yayashize muri ibi birahuri bibiri. Muri izo nzozi hari igihe uri kurasenga ukarira, camera nk'umuntu ariko ararizwa n'umunezero wo kumviriza ivyo bintu biriko biramvugwako, kuko navuga nti kumva ko yayumvise ivyo birankwiye. Muga muri izo nzozi mba ndizwa n'umunezero. Umushinga ntaye yibuka ko kare namye ndarira, aca arankoma, ndasubira ndasinzira kugira numviriza ibikwirikira. Nditega ibikwirikira ndabibura,
ariko icyo Imana yari yagombye kumbwira nari nacumvise. Yesu nahabwa icyubahiro. Rero nohava nja kure, ariko hariho bikuru ngomba mvuge. Ni ukuvuga ngo namaze amezi 8 ntagira umushatsi na mukeya, n'ingohe zaragiye. Izi ngohe benshi bazi ngo ntacyo zimaze, baranazimwa. Mugaje narabonye icyo zimaze, ntazifise. Ni ukuvuga ngo ngiye muri dushe nkisiga isabuni mu mutwe, kubera atangohe ziritangira, isabuni nayumvira mu maso. Yesu adufashe. Hanyuma ayo mezi 8 arahera atamushatsi ngira, nkambara igitambara. Batari bake ati Eva, none kwabaye gukizwa gose? Ababwira ni sivyo, burya nta mushatsi mfise. Hanyuma Imana iramfasha, ayo mezi 8 ararangira. Iyo miti ndayimara ntasivye gutegwa na rimwe. Ni ukuvuga ko buri ndwi 3 naba ntonze mu Rwanda. Hanyuma mu nyuma ivyo birahera. Ico ngire mvuge kindi kigira kabiri, nuko Imana izi gusoma makete. Yesu nahabwa icyubahiro. Muravyumva ko ndi umuganga mu kuvura kanseri y'ibere. Mu miti ihari harimwo kurica. Yesu adufashe. Hanyuma rero ndabizi, n'abaganga bakambwira ati rero nitwaheza iyi miti hazoca habashirije kugira ibere barikureko. Ndababwira ntariko ivyo vy'ukuri kurako sindavyakira, ni mu bigendemwo gahoro tuzobivugana. Mu nyuma ndafata akanya, urumva ko nari ngwaye n'imyanya yo kuba muhira narayironka. Ndafata akanya kuko mvuye gutegwa iyo ndwi y'ugutwetegwa nabandi faible. Iyigira kabiri niho naca nsubira ku kazi, niyigira gatatu ariko hageze gutegwa iyo ndwi naca nsubira kuba faible nkaryama. Hanyuma muri iyo misi nari muhira, ntora urupapuro n'ikaramu. Yesu nashimwe. Ndandika ni ku mukunzi wanje Yesu, ni kuvyo abaganga bavuga no kuvyo nize. Ntibishoboka ko jewe ntunga ibere, ntariko wewe mu bushobozi bwawe waravuze ngo iri jambo niho rigaruka. Waravuze ngo nta muntu umwana wiwe yo musaba ifi ngo amuhe inzoka, ngo kandi nta n'umuntu umwana wiwe yo musaba umutsima ngo amuhe ibuye. Ni jewe ndagusavye uko wabigenza ntavyo nzi, mugabo mu gishingo cibere ndagusavye ntumpe igiplastike, kuko urumva utarifise ucushira y'igiplastike kugira ngo ushobore kwambara uje mu bantu. Hanyuma ndabwira Imana ikindi nti, kandi jewe mu misi y'ubuto kuva ndakumenye ivyo nashoboye naragukoreye. Kuri iki bariko baravuga cingo, ndibuka dukoranye mu Kamenge bakavuga ngo none ga Evangeline, ngo umuntu turi muri kozeri murara, ngo umuntu ngo atavugishwa ngo ntiyerekwe, ngo yomenya gute ko umugabo yamuhawe n'Imana. Ndababwira nti ni Imana vraiment yabimpaye ako kanya. Ndababwira ntari ko iyo mwacumuye n'indahora za kubibabwira, ngo uravyumva mu mutima ntimutekane, ni nivyo bindi muzovyumva mu mutima. Kuko niwakora ikintu, narigeze gusoma igitabo kivuga ngo ubugombe bw'Imana buragoye kumenya, ngo ariko ikizobamenyesha ko mukoze ibintu bijanye n'ubugombe bw'Imana, ngo buzokumva amahoro mwari mufise ngo yiyongera, ngo abe menshi. Rero nivyo ko Imana irimwo canke itarimwo muzovyumva mu mutima. Yesu nashimwe. Hanyuma rero haca haragera igihe ndabwira Imana muri ryo kete niyo barica ibere nzokomeza kugukorera, ntariko nzogukorera mbabaye. Igihe cyose ntubundi umuntu adafise ibere ari umudamu asa naho umenga ni igihume. Ni rero ico gihe cyose nzogukorera mu misi zobisigaye nzogukorera mbabaye. Nico gituma ndagusavye ngo urime. Yesu nashimwe.
si ukuvuga ko abantu bose bayaciye bacumuye canke hari ibibazo. Umuntu wese afise inzira yiwe, kandi ntihagire uwumva ngo jewe ntibariciye ngo azoce yanka, birashobora kumuhitana, kuko Imana ni jewe twavuganye. Yesu nabahezagire. Ico gihe rero nabivuga vraiment ntazi ingene bizogenda, ariko abaganga hageze ko mpeza imiti barambwira ngo rero ngo itegure. Ndababwira ntariko akavyimba kangana gutya mutegerezwa kurica ryose, kubera iki mutoca kure mugabo nkarisigarana. Nabivuga vraiment ntabona ko bizoshoboka. Imana ikirantegurira umuganga w'umushirije esthétique, uwo muntu acarambwira ati tuzobigufasha. Ninjiye bloc opératoire nka saa 3 z'igitondo, navuyeyo nka saa 12 saa moya z'ijoro. Umugabo yarahangayitse, ariko jewe kubera nari nzi ico Imana yavuze nari merewe neza, kandi noneho nari nanasinziriye, sinari kuvuga ngo hari vyari bingoye. Yesu nahabwa icubahiro. Ivyo ugo rugendo rurahera. Ikindi gihe baca bambwira atawutegerezwa kugenda hanze uko bigenda kose. Umushinga ntaye ntiyakorera aha mu Burundi. Ndavuga nti iki kibazo kirangoye. Telefone umugabo ndamubwira nti hariho imiti bavuze yuko ntegerezwa kugenda i Buraya. Acambwira ngo nta kibazo, ngo tekana, ngo abana nzobabona. Ambwiye ngo abana nzobabona, wamenga ambwiye turapfuye uragiye. Naciye nturikandarira mu Kirundi, na telefone sinakuvye, nca ndahora ndihanagura wari yamperekeje kugira ntabona ayo marira. Ndiko ndavuga kuri iki kintu ngo Dieu sait décoder les paroles écrites dans nos pleurs. Nimba wumva gusenga vyanse, fata akantu yibwira uti ndababaye, ngire ndire. Yesu adufashe, kuko Imana niyo yonyene ibifise uko yobigenza. Hanyuma mpejeje kurira ndihanagura, mu nyuma nja kubonana n'umuganga, aca duhuriraho n'umuganga w'umunyamerika yaje kuraba ingene bakora. Aca atangura kumubwira ingene bagire bandungike hanze kubera uwo muti utari buboneke. Hanyuma aca aramubwira ati uwo muntu yaramaze igihe kinini ahakorera kandi ari vyo akoramwo, mugabo kubera Imana yumvise yamarira, uwo muntu aca aramubwira atoya reka kumurungika, banza telefone rwa Faisal wumve ko uwo muti utoboneka. Atelefonye bacambwira ati uwo muti urahari. Wamenga mpize ubugira kabiri kumva ko ntagiye kure y'abana n'umushinga ntahatahari. Yesu aca arabinkorera. Mu nyuma ndagira radiotherapy. Ivyingene Imana yampaye iryo bere nayandikiye ikete mwavyumvise. Aha simfise y'igi plastique. Yesu nahabwa icubahiro. Rero novuga byinshi ngaca nsanga natwaye umwanya, ariko nagomba kuvuga ukugira neza kw'Imana. Hariho Imana itabara, kandi tuzoje tuyibwira uko tumerewe, kuko irumva. Ahandi yavuze ngo muri mwitanguriro ngwehe tureme umuntu mwishusho yacu ase natwe. Yesu nashimwe. Bivuga ngo namba Imana dusa nayo irumva, irabona, iragendagenda, iranezerwa. Yesu nashimwe. Aha nahandi ko ndavuga ukugira neza kwayo. Yo, aha yanezerewe ndabibabwiye. Yesu nahabwa icubahiro, kuko twese turakunda abantu batuvuga neza. Rero nkako nayivuze neza, iranezerewe. Yesu nahabwa icubahiro. Rero Imana yaradukoreye ibitangaza, twavuze ngo ntituzovyibagira. Nukuri umunsi nzoyibagira nzoba ntaye indero. Yesu nahabwa icubahiro. Sinobabwira vyinshi, ndafise ivyo Yesu yagiye ankorera. Kubana na Yesu, bene data, kubana nande mbeye ibi bintu nukubana na Yesu nk'inshuti n'umugenzi. Yesu nashimwe. Ashobora kukubwira kandi akakongorera, akakubwira ivyo mama tokubwira, akakubwira ivy'inshuti tokubwira, ivy'umugenzi tokubwira, akakubwira ati mwana wanje mpore. Abantu bakakubwira bose ngo mpore, bikanka gufata. Muga Imana ivuze ngo mpore,
ukaza wumva mu mutima haratekanye kandi intambara zitabuze. Mana ndagushima, warakoze, warakoze. Urabizi notangura kuvuga ido n'ido ry'ibi bintu, aba bantu gahunda noyica. Mugabo ndashimye ibyiza byose wankoreye, ukamishurira kuvuga. Narinzi ngo ntuvuga, narinzi ngo ntuboneka, narinzi ngo ntugendagenda. Baravuga tukaririmba ngo uri muzima, ariko ibigenga umuntu muzima ntitubihambye ntitubibone. Mana ndagushima, aba bene data ndabibwiye, ndabasengeye ngo umwe wese avane hano imigabo yo kuja kurondera iyo Mana ivuga, iyo Mana itabara bayo, iyo Mana idahemukira abayizigiye. Uzobukoze, nzonezerwa. Nyakubahwa Mana nziza, ninashika mwijuru nkabona abanyabururi, nkabona b'Ingozi Mana baza bangwa ko bakavuga ngo mwene data warakoze, kuko watubwiye ko Imana ivuga. Turiko twaruka mu minsi igoye, turiko dukura mu minsi habaye akazuyazi, abatari bake ntibaronse umwanya wo kubimenya. Ariko ndabasengeye umwe wese avana imigabo hano yo kurondera iyo Mana yavuganye na Aburahamu ikamubwira ngo mva muri iki gihugu ngo uje mu kindi nzokwereka. Ikavugana n'aba Yakobo, ikavugana n'aba Yosefu, ikavugana n'aba Eli, ikavugana n'abarya bose batwitangiye. Uzobukoze nyakubahwa. Nuko Mana tudugije ishimwe, ivyo twari kuvuga tutibutse urazobibigisha. Uzobukoze nyakubahwa. Senze ndagukengurukira ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu.